nyakubahwa mushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa mukuru wa sentare Ntahinyuzwa n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa murongoye sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro, banyakubahwa mwahoze murongoye igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abatambukanyi banyu, banyakubahwa batambukanyi babahoze barongoye igihugu cacu ciza c'u Burundi, banyakubahwa muri mu biro vy'inama nshingamateka be n'inama nkenguzamateka vy'u Burundi, banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bakenguza amateka n'abatambukanyi n'abanega banyu, banyakubahwa bashikiranganje mugize urwego nshingwabikorwa rwa leta n'abatambukanyi n'abanega banyu, nyiriteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi n'umutambukanyi wanyu, ndetse namwe murongoye imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi be n'umutekano, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu ngaha mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu gihugu cacu c'u Burundi, banyakubahwa ndongozi z'ibisata bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, bakenyezi mwese umwe wese mu cubahiro n'iteka Imana yamuhaye, namwe bagabo bashinga ntahe mwaje gushigikira abakenyezi banyu umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha umwe wese yiyumve n'abamenyesha amakuru barimwo, tugira amahoro dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu ciza c'u Burundi, nitworeka kubanza gukengurukira Imana mushobora vyose yatwongeye umunsi muhire nk'uyu, umunsi mwiza, umunsi udasa n'iyindi, kandi ikatugirira neza, ikaba yabashikanye ngaha amahoro, turi mu munezero, igihugu kiri mu mahoro gitekanye, ndetse abarundi twese tunezerewe turi ku kivi. Iyo Mana yacu mu nkundire tubanze tuyikengurukire, tuyikomere amashi menshi cyane. Ku izina ry'abenegihugu mu ntara ya Gitega no ku izina ryanje nyene, turabahaye ikaze n'icubahiro mukuru w'igihugu ciza c'u Burundi n'umutambukanyi wanyu ahangaha mu ntara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Turanezerewe kandi turakengurutse ubugira kandi ingene mwama mwaduteye iteka, n'uno munsi mukaba mwohereye mukaza mwebwe nyene guhagararira bino birori bidasanzwe twigina umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Nsabe cane cane abasangwa muri ngaha muntize amashi yanyu, dukomera amashi yumvikana nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe. Turabahaye ikaze bubahwa mwese mwaje muri bino birori
mwisange turanezerewe kubona mwaduteye iteka kuri uno munsi. N'ubu nsabe abasangwa mu ntiza amashi twakira abashitsi bacu abubahwa n'amashi menshi cyane. Kaze mwisange Igitega hateze amahoro. Abene gihugu turi mu bikorwa by'iterambere kandi turakenguruka yuko n'Imana yamitugirira neza n'ubu yuhiriye. Mwisange rero mugubwe neza, muri mu banyu kandi turabakunda cyane. Nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, twagomba kubamenyesha yuko duhimbawe cyane kubona turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu ntara yacu. Abakenyezi bahagaze neza, aho tubona ari bo bariko barakora uko bishoboka kose kugira ngo ryahangiro ry'igihugu cyacu cyuko twoshika mu mwaka wa 2040 turi mu gihugu cifashe cerekeza igihugu giteye imbere ushika mu mwaka wa 2060, na cane cane mu bisata biteza imbere igihugu, na cane cane ivyongereza umwimbu. Dufatiye nko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, aho tubona abakenyezi bagize mu umwuga uburimyi n'ubworozi bari ku kivi kandi tubakeza cyane. Tukabona abakenyezi bari mu bikorera utwabo ari benshi cyane kandi bafise umurindi ukomeye. Tukanashima ndetse n'abasuku b'abenegihugu bari mu bisata vya leta ingene bitanga bikagenda neza, ariko turashima kandi ko bashigikirwa n'abagabo kugira ngo bigende neza. Singaho gusa nyir'icyubahiro, turakenguruka yuko hariko haboneka n'abandi bakenyezi na cane cane abigeme bariko bagerageza gusubira gutera iteka igihugu cyacu, na cane cane mu mahiganwa atandukanye, aho twari tumenyereye abagabo aribo bazi kunyonga amakinga cyane, ariko nk'aha iwacu tukaba dufise umwigeme yitwa Odeta Nsengiyumva, ubu asigaye bitumwa ko mu kunyonga ikinga, maze yarose ikibanza ca 4 mu ihiganwa ryabereye mu bihugu bigize aka karere k'ubuseruko. Tukaba ndetse tumukeza. Nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, turabakengurukira kandi ndabivuga ku izina ry'abene gihugu babivuga bakabidutuma ngo tubashikirize ko bakenguruka cyane umwitwarariko mufise na leta y'u Burundi mu guteza imbere abene gihugu bose, ariko na cane cane mu guteza imbere abakenyezi, tutibagiye no gwaruka harimo nyene abakenyezi bo mu bisi ya vuba. Barabakeza cyane kandi barashima ibikorwa bidasanzwe muriko murakora, bakongeraho bakengurukira nyir'icyubahiro umutambukanyi wanyu Mama Burundi ingene ataca adakora kugira ngo vy'ukuri abakenyezi bashobore gutera imbere, duhereye mu bisata bikomeye nk'igisata kijanye n'amagara y'abantu, aho hariko hakorwa ibikorwa bikomeye amagara y'abakenyezi n'ibibondo, eka no kwereka akarorero abandi mu guca ubwenge mu gukerebuka mu bikorwa kugira ngo dushobore gushigikirana abakenyezi, abagabo, abato n'abakuze, duteze imbere igihugu cyacu, dushike kuri rya hangiro twashira imbere. Nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, sinifuza kubarambira, ariko turahimbawe cyane kubona mwongeye kudutera iteka uyu munsi ugahimbarizwa ngaha mu ntara ya Gitega. N'ivyiteka turakengurutse
turakengurutse kandi turakengurutse ndetse ngo ukengurutse yongeje kaze n'ejo tuzobakirana ugweze kandi duhimbawe cyane. Mboneye akanya rero kukwifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi mwese abari ngaha n'abatari ngaha, tutu umunsi mukuru mwiza, ariko turazi yuko tuwusangiye n'abagabo bumve yuko duhimbawe kuri uno munsi. Mugubwe neza rero nyine icyubahiro, bashitsi bahire, umwanya wose mugiye kumara ngaha iwacu mube mu mahoro, mugire amagara meza, Imana ibazigame, murakoze cyane. Kuba mwatugendeye ni byiza turabikengurutse, ibyo byerekana urukundo mudufitiye muri tawe abakenyezi mu gihugu, iteka n'ijyanye babyeyi murabo kurata. Agafuni kabagara ubumwe burya n'akarenge, turabagirije ugweze stade ingoma, ugubwe neza muri kino kibanza, tuyage dusubire maso mwasi rutunde. Muri ntara yacu nziza ya Gitega barakamba neza cyane. Umunsi mukuru n'uw'iwacu, umunsi mukuru n'umukenyezi, abantu kugaceza bakaza baza kuri ritme gushika ngaho imbere, biraryoshe cyane. Urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ariko araza aho avugira ijambo, akaba aje ahagararanye n'abakenyezi benshi baje baratamba umuziki, baje baratamba ururimo rw'umukenyezi, ati ndagukunda mawe wabyaye umukenyezi nagiri kwavuye adamu najewe murabona yuko nabikwana ijipo n'ikanzu, urabona ko najewe nabiryoheje kugira ngo nabaswe kukwihekako. Umunsi mukuru w'abakenyezi, ibirori biraryoshe cyane, kubera kuko urongoye ihuriro ry'abakenyezi abantu kugacekera imbere y'uko ashikira ijambo, abantu kwerekana akanyamuneza abicishije mu kugacekera. Umukenyezi wawe cyane, ijambo ry'urongoye ihuriro ry'abakenyezi ry'abanyakubahwa abakenyezi bo mu Burundi. Yeni cyubahiro Mana mushobora byose, yeni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, yeni iteka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa murongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, nyakubahwa murongoye sentare ntahinyuzwa, banyakubahwa mwahoze murongoye igihugu cyacu cy'u Burundi n'abatambukanyi banyu, nyakubahwa mutambukanyi w'incungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye, nyakubahwa mutambukanyi w'incungu yo gukunda no gukundisha igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza, banyakubahwa mugize ibiro inama nshingamateka na nkenguzamateka, banyakubahwa bashingamateka, banyakubahwa bakenguzamateka, n'iteka
nyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ba nyakubahwa bashikiranganji, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Gitega, ba nyakubahwa mu nzego nkuru z'umutekano no kwivuna abansi, nyakubahwa mpuzabikorwa by'ibisata by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi, ba nyakubahwa muserukira ibihugu byanyu hano mu Burundi, ba nyakubahwa murongoye ibisata by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi, ba nyakubahwa murongoye amadini n'amashengero, ba nyakubahwa murongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ku nzego zitandukanye, ba nyakubahwa murongoye amashirahamwe yiyemeje guteza imbere agateka k'umukenyezi, ba nyakubahwa murongoye amakomine agize intara nziza ya Gitega, ba nyakubahwa abakenyezi mwese muri ngaha, nyakubahwa munega wanje washimye kuba kumwe nanje uyu munsi, ba nyakubahwa mwese muri bino birori mwaje mwitavye muri bino birori, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere ridakumira. Imbere ya byose mu nkundire tubanze dushimira Imana Serukundo yo yatuzigamye tukaba twashitse ngaha muri kino kibanza turi bazima, nihabwe icubahiro. Dushimire bimwe bivuye ku mutima nyene icubahiro umukuru w'icacu c'u Burundi ku iteka ridasanzwe yaduteye mu kuza kwifadikanya natwe kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Sebarundi yamana ntaryo yitwararika agateka n'iterambere vy'umukenyezi, kanasinda uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'igihugu ni kahara mu ruganda ntibacure. Saba abakenyezi mwese tumukomera amashi menshi cyane. Ndabasabe mukoma amazi menshi cyane tumwongera amashi. Dushimire kandi nyene icubahiro mama Burundi umuvyeyi wacu kuba yaje kwifadikanya natwe ataturetse ngo dutambe twirorera. Kumubona turi kumwe bidutera akanyamuneza kadasanzwe ku mutima. Tumukora amashi menshi cyane bakenyezi. Igihugu cacu ciza c'u Burundi kiramutse cifadikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rirashimba intambwe igihugu cacu ciza c'u Burundi kigezeko mwiyubahirizwa ry'agateka kazina muntu na cane cane agateka k'umukenyezi. Kukaba nkako ubu umukenyezi n'umwigeme w'umurundikazi barafise uburenganzira bwo gukurikirana igisata bipfuza ico arico cose mu mashuri, gutora no kwitoza mu matora yose ategekanijwe mu gihugu, kuronsa umushahara ungana n'uwabasaza babo mu gihe bafise ubumenyi bumwe bakongera bagakora akazi kamwe, kwihitiramwo uwo bazubakana mu gihe bagomba kubaka urwabo, kwihitiramwo umwuga bashaka kurangura, kwinjira mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi,
kuja mu karuhuko bahemberwa iyo bimirije kwibaruka n'iyo bahejeje kwibaruka n'ibindi n'ibindi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, banyakubahwa mwese batumire bahije, mu ntumbero yo gutsimbataza ubwo burenganzira bw'abakenyezi, leta y'u Burundi yarafashe ingingo nyinshi zashimishije cyane abakenyezi. Aha twoshimikira cyane cyane ku ngingo zerekeye kongereza ibitigiri by'abakenyezi mu nzego zifata ingingo. Nk'akarorero kuba twararonkejwe umuhuza w'abarundi w'umukenyezi, abakenyezi bari mu biro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka, abakenyezi b'abashikiranganji, abakenyezi baserukira Burundi mu makungu n'abandi n'abandi. Harabayeho ishingwa ry'ibanki y'abakenyezi ituma abakenyezi borohererwa mu kuronka ingurane ku nyungu itavuna, mbere hakaba haherutse kugururwa ishirahamwe ryayo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo korohereza abakenyezi kwitura iyo banki. Tukaba duhamagariye abakenyezi kwitura iyo banki muri benshi kugira mushobore kurangura imigambi yanyu y'iterambere. Harabaho kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka. Kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5 byatumye ibibondo bigira amagara meza, gutyo abavyeyi nabo bakaronka umwanya ukwiye wo gukora imigambi y'iterambere. Kwigisha ku buntu abana bari mu mashure shingiro byatumye igitigiri c'abigeme baja mu ishure ciyongera. Gufungurira abana mu mashure mu bice bimwe bimwe by'igihugu byatumye abanyeshure baguma mu mashure ntibayacire hagati. Abavyeyi cyane cyane abakenyezi baciye boroherwa, gutyo umwitwarariko wo kuba bari mu bikorwa no kurungika abana ku mashure babagaburiye uragabanuka. Gutunganya imyonga mu buhinga bugezweho kugira ngo irimwemwo ibiterwa mbumbarugo vyimbuka cyane nk'umuceri n'ibigori. Kuronsa umwavu abene igihugu ku giciro kitavuna mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu vy'uburimyi. Mumfashe rero dukomera amashi menshi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Uno mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi tuwuhimbaje twisunze icivugo kivuga giti tujane n'umukenyezi mu iterambere dushimikiye kugwiza umwimbo. Ico civugo gihamagarira rero umurundi wese ndetse n'umunyamahanga aba ngaha mu Burundi kudasiga inyuma umukenyezi mu iterambere ry'umuryango, mu kibano no mu gihugu, bikazotuma umwimbo wiyongera. Ico civugo kandi kije cisunga imbonoka zoza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, cuko Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ico civugo nyene kije gushimangira ca cifuzo ca nyene icubahiro cuko umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, banyakubahwa mwese batumire bahije, turafise umwitwarariko uko hacibonekeza ihohoterwa rikorerwa abakenyezi n'abigeme, mbere bamwe bakanahasiga ubuzima. Ubuhoho
n'abana b'imicuko b'abakobwa ntibakibagira umutwe mu kubonona. Biraduteye amakenga n'umubabaro kuko bituma twebwe abavyeyi imitima iguma mu kirere, tugakora twikanga ko abana twasize mu rugo tutabasanga impore. Amabakorerwa abakenyezi n'abigeme afise ingaruka mbi mu iterambere ry'ingo n'imiryango, mu kibano eka no mu gihugu. Turasavye rero dushimitse ubutungane, abajeje intwaro n'umutekano n'abene gihugu bose, na cane cane uhereye mu kibano, kugira urunani rw'intamenwa mu vyo bamwe bose bajejwe kugira ko kabi kabishe gatuzwe mu gihugu cacu. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru rishitse mu gihe Banki Nkuru y'Igihugu iheruka guhagarika ibikorwa vy'amashirahamwe mato akora ibikorwa vyo kuziganya no kugurarana adafise uruhusha rwo muri iyo banki. Naho iyo ngingo yafashwe ku neza y'abarundi bose biciye mu gukingira ubutunzi bw'igihugu cacu, hariho abakenyezi birimizi bafise amikoro make yaje itorohereza mu twigoro twabo two kwiyungunganya no gushigikirana kugira ngo baronke udufaranga two kugura agasabuni, gutyo babone guseruka mu bandi bashajije. Umugambi wo kuziganya no kugurarana nawe nuze, ni umugambi twari twabonye yuko ari inzira irashe yo gufasha abakenyezi bafise amikoro make ngo biteze imbere. Kandi turabibona aho duca yuko hari abakenyezi bateye imbere mu bikorwa byabo. Mu gihe abakenyezi bariko barahanahana udufaranga duke duke ngo barangure imigambi bijanye, bituma bamenya ingene ingurane isabwa ikongera igakoreshwa imbere yo kwegera amashirahamwe yo kuziganya no kugurarana yemewe n'amategeko ngo basabe ingurane yisumbuye. Turabasavye rero ko mwodufashanye n'icubahiro Ibanki Nkuru y'Igihugu RB igasubira ikaraba neza ukutwo dushira hamwe duto duto tw'abakenyezi birimizi ba mikoro make twokongera gukora ku mugaragaro. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, banyakubahwa mwese batumire bahire, nk'abakenyezi bahurikire mu ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, twiyemeje ibi bikurikira: kuguma turi nyuma y'indongozi zacu twitoreye, kuba abakenyezi babona iyo baca tubicishije mu bikorwa n'imigenzo myiza, guharanira amahoro n'umutekano aho turi hose no mu bihe byose, guhagurukira indero yo gwaruka tugahimiriza abana bacu gukunda igihugu cabibarutse, guhimiriza abigeme kwiga amashuri maremare, guhimiriza abigeme ngo baje binjire ku bwinshi mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi kuko ibitigiri byabo bitarashika ku rugero rushimishije, guhimiriza abakenyezi gukorera hamwe mu makoperative no mu mashirahamwe kugira ngo tugwize umwimbo, kwigisha abakenyezi ingene botunganya imigambi yabo yo kwiteza imbere, guhimiriza abakenyezi n'abigeme kwitwararika isuku aho baherereye hose. Imbere yuko dusozera, nitworangiza tutongeye gushimira abo bose barazwi ishinga n'uko ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rishinga imizi, duhereye kuri leta yacu ibicishije mu mushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushigikirana n'iterambere ridakumira. Tukaba tuboneyeho gusaba ko leta mvyeyi kandi inkozi yoduza uburyo bw'amafaranga ahabwa buri mwaka ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi kugira rishobore kurangura imirimo ihambaye rishinzwe.
turashimira kandi cyane n'amashyirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi ngaha mu Burundi ukuntu turiko dukorana neza, tutibagiye rero n'ibisata by'amashyirahamwe mpuzamakungu afasha leta y'u Burundi mu migambi y'iterambere, ukuntu abandanya dushigikira mu irangurwa ry'ibikorwa bitandukanye, gutyo bigatuma umwimbu wiyongera mu gihugu. Ntitworangiza tutongeye kubakengurukira bimwe by'imvamutima mwebwe nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi n'umutambukanyi wanyu ingene mwaduhebeye uyu munsi muri bino birori bidasanzwe. Byatweretse umwitwarariko mufise wo gushigikira umukenyezi n'umwigeme. Imana ibandanye batuzigamira, ibahunda amagara meza, muroranirwe mu byanyu no mu banyu. Turifurije rero abakenyezi bose umunsi mukuru mwiza, eka n'abarundi bose, kuko umukenyezi amerewe neza n'imiryango n'ingo n'ibibondo n'ikibano eka n'igihugu biba bimerewe neza. Uyu munsi ubabera umunsi wo kwirimbura, wo kumenya aho tuvuye n'aho tugeze. Dukore tutiziganya kugira igihugu cacu kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Turi kumwe twese birashoboka. Niharamba Burundi n'abarundi, niharamba umukenyezi we nkingi y'iterambere rirama. Murakoze, Imana ibahezagire. Abakenyezi bo muri Afrika twararose imbere, muri bo harimwo ibihangange, barimwo mu nzego zigize igihugu, baracungera umutekano. Twararose imbere, tujane n'umukenyezi mw'iterambere, dushimikiye kukugwiza umwimbu mu gihugu, niyo nkingi y'iterambere. Tujane n'umukenyezi mw'iterambere, dushimikiye kukugwiza umwimbu mu gihugu, niyo nkingi y'iterambere. Mu bisata by'ubuzima bw'igihugu twararose imbere, mu burimyi be n'ubworozi. Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence Monsieur le Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales et des droits de la personne humaine et du genre, Monsieur le gouverneur de la province de Kitega, Madame la présidente du Forum des femmes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants du grand réseau communautaire et associations de femmes, Barundi Kasi Mwese. Bravo, femmes burundaises, mes chères sœurs, venues nombreuses à la célébration de votre fête. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et qualités respectés, Tugire Amahoro. Tugire Amahoro. C'est pour moi un honneur et une immense joie de me retrouver parmi vous à cette célébration officielle de la Journée internationale de la femme qui a lieu chaque année le 8 mars. Au nom du secrétaire général des Nations Unies,
au nom de mes collègues du système des Nations Unies au Burundi et à mon nom propre, je voudrais exprimer nos sincères et vifs remerciements à vous, Excellence Monsieur le Président de la République, et à votre gouvernement, qui, à travers les ministères ayant en charge le genre dans ses attributions, a rendu possible le rassemblement. Merci encore de nous avoir associés à cet événement qui est d'une plus grande importance pour toutes les nations et pour toutes les organisations. Les partenaires au développement du Burundi qui sont présents mais qui n'ont pas l'occasion de prendre la parole ici, me chargent de vous transmettre également leurs remerciements le plus sincères. Nous voudrons ici saluer la présence des honorables députés et sénateurs et de membres du gouvernement et du corps diplomatique et consulaire, un signe éloquent qui témoigne et illustre leur engagement à promouvoir les droits de la femme. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de souhaiter bonne fête à toutes nos grand-mères, nos mamans, nos campagnes, nos tantes, nos sœurs, nos filles et nos petites filles, qui à travers le monde célèbrent cette journée et peuvent témoigner de l'attention particulière que vous leur avez toujours portée dans vos décisions politiques basées sur les qualités du genre et l'autonomisation de la femme. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, devenue une tradition au Burundi, la commémoration de la Journée internationale de la femme constitue une belle occasion pour réfléchir sur les statuts et la condition de la femme, dresser le bilan de progrès réalisés, célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes qui jouent à tous les niveaux une participation extraordinaire dans la construction et l'organisation de la vie sociale, politique et économique de tous les pays du monde. Et enfin, appeler à plus d'actions en faveur de la réalisation tant attendue de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette année, les Nations Unies ont placé la Journée de la femme sous les thèmes « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », qui est étroitement lié au thème prioritaire de la 68e session de la Commission de la condition de la femme, à savoir l'accélération de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles par la lutte contre la pauvreté, le renforcement des institutions et un financement tenant compte de la question du genre. Ce thème appelle à l'engagement de tous et toutes pour investir en faveur des femmes et accélérer les progrès dans le renforcement de l'action et du leadership des femmes afin de mettre fin à la pauvreté. Ce thème nous interpelle sur les conditions de la femme et l'inégalité que la société lui fait subir dans plusieurs domaines. Je citerai à titre illustratif l'accès limité au crédit, l'accès limité aux soins de santé et à l'éducation, les crises alimentaires, économiques que la femme endure plus que l'homme, les changements climatiques qui l'affectent plus que l'homme, les tâches sociales et familiales et l'absence de la planification famille qui prive la femme de l'épanouissement social, économique et politique. D'où les thèmes choisis au niveau national. Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production. Devient un rappel et une alarme à l'inclusion des femmes pour réaliser les objectifs de développement durable, mais également matérialiser la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060.
Ces thèmes interpellent encore à la prise d'action par le développement des politiques et programmes sensibles au genre et stimulateurs d'un développement inclusif et durable. Dans un monde confronté à de multiples crises qui exercent une pression énorme sur les communautés, la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi cruciale. Garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations futures. Le Burundi reste un pionnier du développement basé sur le genre, où depuis les temps ancestraux, certains adages les mentionnaient. La femme est le pilier de la famille. Inkingi Omodiango. Cette tradition peut se perpétuer et se renforcer dans le cadre de diverses initiatives socio-économiques en faveur de l'autonomisation de la femme. Je souhaite vivement que les amendements en cours du Code de personnes et de la famille soient l'occasion d'abroger les dispositions discriminatoires à l'égard de la femme, et notamment en ce qui est de la nationalité, l'héritage et les droits sexuels et reproductifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à travers cette célébration, le monde se rappelle que, à l'échelle mondiale, les femmes ont moins d'opportunités économiques. Moins de la moitié des femmes éligibles participent à la population active, contre 75% des hommes. Les femmes sont également de plus susceptibles de travailler dans des emplois informels et dans des emplois vulnérables, mal payés et sous-évalués. Pour aggraver les choses, la crise de la COVID-19 a provoqué à l'échelle mondiale des pertes d'emplois sans précédent, frappant le plus durement les femmes, creusant encore les écarts entre les sexes. Les femmes n'ont pas le même accès aux services financiers que les hommes. Même avant la pandémie, 56% de tous ceux qui n'avaient pas de compte bancaire étaient des femmes. Ce qui signifie que près d'1 milliard de femmes ne sont pas bancarisées. L'emploi des femmes en milieu rural se caractérise par une prédominance du travail non rétribué. Ainsi, dans les familles rurales, les femmes se voient attribuer une double charge. Ouambéré, du fait de l'absence d'infrastructures adéquates, elles doivent assurer l'éducation des enfants, la prise en charge des personnes malades et fragiles ou handicapées, ainsi que les activités économiques. Ouakamiri, elles doivent de surcroît subvenir aux besoins économiques du ménage en exerçant une activité professionnelle. La nature de cette activité ne lui accorde malheureusement pas un accès systématique à une forme quelconque de protection sociale. Le droit d'accès à la terre est une question essentielle qui détermine la production alimentaire avec des implications directes en matière de logement comme de développement communautaire, les modes de subsistance et la sécurité des populations. Les femmes et les filles subissent les répercussions les plus importantes des changements climatiques qui amplifient les inégalités et constituent une menace sans précédent sur leurs moyens de subsistance, leur santé et leur sécurité. L'éducation des filles est une condition préalable de l'éradication de la pauvreté. Il s'agit d'un canal d'accès aux outils et aux connaissances, de brisement à l'exclusion qui les confine au foyer et les met à l'écart de la prise de décision et à la préparation au rôle des leaders à toutes les sphères et échelons de la vie nationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, d'ici 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable, le monde s'auto-évaluera sur l'ensemble des décisions prises pour améliorer les conditions de vie tout en préservant les ressources utiles aux générations futures
et aussi sera redevable envers lui-même sur la prise en compte et l'inclusion des femmes. L'inclusion, autant que d'autres facteurs, devront avoir permis de rattraper les 72 ans d'écart en termes de développement. En vue de relever ces défis et de prévenir leur aggravation, cette journée nous rappelle qu'il faut investir en faveur des femmes. Ceci n'est pas seulement un impératif moral, il s'agit d'une question fondamentale des droits humains, question cruciale pour l'édification des sociétés inclusives. Il faut également mettre fin à la pauvreté des femmes et des filles et de renforcer les institutions. Il faut également mettre en œuvre un financement tenant compte du genre. Il faut aussi passer à une économie verte et à une société de soins. Et enfin, il faut soutenir les agents du changement à la cause des femmes. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en tant que système des Nations Unies, nous réaffirmons notre engagement de continuer à promouvoir les droits humains et en général ceux de la femme en particulier, notamment à travers la mise en œuvre du cadre de coopération pour un développement durable entre le Burundi et le système des Nations Unies pour la période 2023 à 2027. C'est le même engagement qui transparaît du message de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de cette journée. Je cite: « Nous devons soutenir les organisations des femmes qui sont en première ligne de ce combat. Nous devons également investir dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan des femmes dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique. Pour cela, il faut débloquer les financements du développement durable afin que les pays disposent des fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles. Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques, prospères. Ils sont bénéfiques pour nous tous et toutes. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité. » Fin de citation. Que vivent les Burundi et les Barundi Kazi. Joyeuses fêtes à toutes les femmes et filles du monde en général et à celles du Burundi en particulier. Abakanyezi, Nabigeme, Omwise Mukura, Mwiza. Tugire amahoro.